Yesu nashimwe bakunze umusaraba. Twagomba nongere kubaramutsa ubugira kandi mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko bisanzwe biri, ndi umurongozi w'ishengero ry'ubumwe bw'abakorinto yera mu Burundi, ishengero rya Ezebu. Ibikorwa nkora nsanzwe ndi umupasitoro, nkongera nkaba ndi umuhanuzi mu biro vy'abungere b'Imisiyoni yacu bita mu Gihamagara i Gitega, ku bantu batamenyereye. Yesu nashimwe cane. Ubutumwa dutanga n'ubwo gutegura umugeni. Rero muri ubwo butumwa bwiza bwo gutegura umugeni turabusanga mu gitabo ca Esiteri, igice ca mbere. Turashobora gusoma ku murongo w'icumi. Turabona ingene vyagendeye umwami Asuwerusi. Umwami Asuwerusi yateguye amazimano yiwe. N'igitabo mwumva cane. Amaze gutegura amazimano yiwe, aragiraho iminsi irangiye avuga ati ndakeneye ko inkone zanje zigenda zikanzanira umwamikazi Vashiti kugira ngo ndamwerekane imbere y'abaganwa bose. Amaze kumutumako izo nkone, uwo mudamu yaragaye umugabo wiwe. Amaze kugaya umugabo wiwe aca arashavura, abaganwa barashavura. Nagomba rero ndabahe impanuro nziza ku mugeni yiteguye kuzabona ubugingo. Cambere na mbere ahindure inyifato, kutagayana, kudakengerana. Rero iyo umaze kugayana no gukengerana birababaza Kristo. Uwo mudamu amaze kugaya umugabo, abaganwa bakoranye haciye haba ingingo, icagezwe c'ikibiriraho kivuga yuko uyu Vashiti adakwiye kongera kuba umwamikazi w'umwami. Urumva ko ico kintu kibabaje. Acafatwa ingingo yihuta, kugeza iyo rero duciye ku ncamake, iyo hacaba kuvuga ngo uhereye ubu umwami abikunze hoba icagezwe ku mwami bamuzanira abakobwa bose bo mw'isi yose kugira ngo yitoranirize uwusubirira Vashiti. Rero hariho umwigeme yama masengesho, asenga Imana, yubaha Imana, nawe nyine agirirwa ubuntu. Yari mu muryango umenga ari mu muryango ukengeretse, nk'uko usanga ari abantu umenga bari mu miryango igayitse. Yararezwe na se wabo, yari impfuvyi, ntiyagira se na nyina. Ariko mugabo se wacu aramutora aja kumurera. Mugabo kuko bari mu muryango muri ico gihugu utemewe, ariko se wabo aca yiyumvira ko yomujana muri abo bigeme bagiye guhanishwa ku mwami. Maze agirwa ubuntu Esiteri, aba ahantu basigwa ibiyagayaga. Muga Esiteri inyambaro yiwe, inyifato yiwe, intambuko yiwe, ingendo yiwe, nubwo kwisiga ibiyagayaga ntiyemera ko vyose babimusiga vyose. Yari yarobanuyemwo ibintu ategerezwa kwisiga bitamuhindura umubiri, nk'uko abantu benshi muri kino gihe bariko barahindura imibiri yabo ngo ni ubwiza bariko bararondera. Rero Esiteri bamuzaniye ibihava bimuhindura umubiri, yavuga ati ivyo jewe ntavyo nisiga. Esiteri araba muri ico kibanza, abaye muri ico kibanza, inyambaro. Hariho abantu muramubona ku mateleviziyo hirya no hino, canke ku mateleviziyo abantu bambara ubusa. Ariko Esiteri we bamuzaniye impuzu yambara ubusa kugira ngo abonekeshe umubiri wiwe, yigeze abemerera. Yariyankira ati jewe niyambarira izi impuzu ndende ziri mu vyagezwe vy'iwacu namenyereye. Esiteri aba mu kibanza nk'ico, arindiriye yuko yemerwa n'uko atemerwa, kuko iyo ugiye mwihayanishwa n'amahitamo. Nico gituma abakunzi b'umusaraba, nagomba ndababwire mu butumwa bwiza bwo gutegura umugeni, dukwiye kwifata nk'uko Esiteri yifashe muri kino gihe c'iherezo. Muri kino gihe ishengero rigomba ritahe, umugeni agomba atahe. Raba inyifato wifashe. Nimba ugenda wambaye ubusa, sivyo binezera Imana. Ariko dukwiye kwifata nkande nka Esiteri. Esiteri yambara impuzu zimukwiye, Esiteri yisiga amavuta abayabaye. Mugabo harageze igihe co guserukanwa ku mwami. Nciye mu ncamake y'aya majambo, Esiteri vyaragenze neza. Genda mu bisome murabe hajyanye nyene muri Esiteri igice ca kabiri n'umurongo wa kabiri. Muce musiba musomye imirongo ibiri, umanuke Esiteri igice c'indwi murabe. Hageze igihe Esiteri bahayanisha kugira ngo umwami yitorere, bamwe bambaye ubusa
nkumbure bisiga bakihindura imishatsi, iminwa yabo bakayihindura, n'imibiri yabo bakabihindura, baciye imbere y'umwami. Umwami nta n'umwe yashima, bose yavuga ati genda. Bose babacishije imbere y'umwami, ce muharura abakobwa bava mw'isi yose, bose bariko beza beza bacishijwe imbere y'umwami. Muga Esiteri yari yambariye za kanzu ndende bita Yesu ashimwe, agenda arayihonyoramwo, yabaye n'uwa nyuma mu bagombye guseruka imbere y'umwami. Umwami akimubonye intambuko yiwe n'ingendo yiwe, umwami atangura gutwenga, umwami atangura kunezerwa. Niko Kristo yabonye umugeni wiwe yiteguye mw'isi. Yesu aratwenga, aranezerwa, agira umunezero udasanzwe ubwo mugeni abona yiteguye. Nico gituma rero wa mwigeme amaze gushikira umwami, umwami akimubonye gusa yaciye amutunga intoki, amutunga inkoni yiwe. Esiteri aca baragize gute? Arashimwe. Kandi abantu bisize bakayagayaga, bagahindura iminwa, bagahindura imibiri yabo, maze bakambara ubusa mbure ngo ababonye ubwambure yobashima. Ariko yashimye Esiteri muri abo bose, Esiteri aca aratoneshwa aba umwamikazi. Rero mwiyumvira ko atari umugeni wa Kristo, niwe muzosanga yabaye umugeni wa Kristo kubera icubahiro yahaye Kristo, n'icubahiro yahaye Imana yo mw'ijuru. Nico gituma ndagomba ndabinginge bakunzi b'umusaraba wa Kristo, muri ubutumwa bwiza bwo gutegura umugeni, nabahamagarira ko muba nka Esiteri, ntimube nka Vashiti akagaye ingwara kandi ba mu mitima y'abantu. Bashobora gusanga hari abadamu batubaha abagabo, akamugaya akamukengera, ntamenye icubahiro c'iki c'umugabo ico arico. Rero nico gituma Bibiliya itubwira ko umugore akwiye kubaha umugabo wiwe, kandi umugabo nawe Bibiliya itubwira ko akwiye gukunda umugore wiwe. Mu gihe rero niko na Kristo yakunze ishengero akaryigura, niko n'umugabo ategerezwa gukunda umugore wiwe no kumwigura agataga akabikora, kandi umugore nawe agaca yubaha iki? Umugabo. Rero iyo umuntu atubashe Imana agereranywa nande? Na Vashiti. Murabe mu rugendo uja mw'ijuru mumeze nka Vashiti. Nyimba mumeze nka Vashiti, mugiye kubona ingaruka y'ico caha mwakoze umenga ni gitoyi. Uno musi ubona yuko icaha ari gitoyi, ariko si gito. None akagaye ikatumye ava mu bwamikazi. None nka wewe uvuye mu cubahiro cawe wovyifatamwo gute? Kandi wamenga ni icaha gitoyi. Akagaye rero ntave muharura ngo ni icaha gito, ni icaha kinini. Umuntu wese agayana amenye neza ko akwiye guca bugufi, akihana, akitegura, agategura ubugingo kugira ngo yitegure kuzobona ubugingo ibihe bidashira. Rero mu kiganiro canje c'ubutumwa bwiza bwo gutegura umugeni, ndabahamagarira guca bugufi, kuba mu masengesho no gukunda Imana no kubaha Imana, mukamera nk'uyu mwigeme Esiteri yama masengesho yubaha Imana, agera igihe aratoneshwa. Warugira umuryango w'Abayuda nawo utabawe, kandi harageze igihe umuryango uratabagwa biciye kuri Esiteri no kubaha Imana kwiwe. Nico kiganiro ngomba ndababwira bakundwa b'Imana, bakunzi b'umusaraba, ko mukwiye guca bugufi, mukaba ahantu mubaha iki? Imana, mugaca bugufi. Imana yakiri tugomba ko nukwezwa iki gihe kwa muntu ariko ariyeza. Rero kwezwa sinzi ko mugitahura. Kwezwa bisigura yuko ari nka kurya umuntu uko bukeye mu gitondo yama afata amazi akihumura, umubiri wonyene uramwibutsa ko yihumura, akiyoga mu maso kugira ngo abone neza. Igihe uvyutse ntushobora kubona neza utihumuye, igihe utiyugumuye mu kanwa urumva ibintu umenga n'ibitamba mu kanwa. Ivyo rero biri mu bintu uca umenya yuko wibutswa kwiyugumura no kwihumura. Niko umuntu afise mpwemu yera aguma yibutswa kwezwa no kwitunganya, kuko umwanya wari wose nzamba ishobora kuvuga ishengero rigataha. Nico gituma ndagomba ndabinginge bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Kristo, twitegurire kuva mw'isi uko inzamba umwanya wose ishobora kuvuga, umugeni akazamuka. N'abahamagarira mwese bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Kristo, bakunzi b'Imana, yuko nobasaba yuko muca bugufi mukamera nka Esiteri. Jewe nyene ubona ndiko ndavugana, naciye muri vyinshi bidasanzwe. Naraciye mu rupfu incuro gatatu. Yesu angarukana kugira ngo nzokorera Imana, nzovuga ubutumwa bwiza. Urupfu rwa mbere rwabereye mu Rumonge, namaze gatatu ntekeye mw'igunira nkubitwa kandi nzira ubusa. Yesu angarukana mu mubiri kugira ngo nzovuga ubutumwa bwiza bwo gutegura umugeni.
kurugira kabiri naraduze ndangije urugendo rwanje rwo gupfa ndagarurwa n'amahera 50 y'indya nariye zinaniye kuriha uko ariyo nari ncihana naraziriye nja ndababwira nti jewe nkarishe Mana agera igihe ndagwara ndarangiza urugendo rwanje nongera ngarukanwa mw'isi kugira ngo iyi ntaye nkuko ndiko ndayishinga aho narindi hari mu Buzimba ahantu bita muri Rumonge n'urwo rupfu rwabera urundi rupfu nago nafashwe ngiye kuvuga ubutumwa bwiza fatika i Bujumbura ico gihe nakubiswe n'abasoda indwi niteze gupfa Yesu anyiyereka ari mw'ibohero ndi mw'ibohero arambwira ati umviriza mwana wanje humura inzira naciye muri tezwa gucamo rero gira ubutumwa bwiza ndiko ndababwira narabukubitiwe narabuciriye mu rupfu Yesu yongera kungaruka navuga ubutumwa bwiza ntahe ni ndende ngomvye kubacira gace sawa nk'uko umukozi w'Imana ambajije ko notanga isiguro y'ubwo rupfu ngenda ruciyemo jewe ico gihe ni ntahe ndende vyosaba umwanya muremure jewe ico gihe gupfa kwanje nuko nari mu rugendo mbaye mu rugendo nari mfise umusheri nakunze umudamu wanje uno musi twubakanye ico gihe nari naramureheje mu nyuma ndamuheba mfata amafungo y'iminsi 3 ndiko ndarondera ubundi Imana n'ubundi mbira yuko ari we nyene Imana amaze kuyankira nja kumurondera iyari kuko byasaba kuja mu yindi ntara Imana kuko nayibabaje nayigerageje kandi hariho umugambi ifitiye uwo mugeni yava hehe muyahe ntara sawa jewe amavuko yanje ni Mwaro ico gihe namureheje ndiko ndarondera ubuzima muri Bururi aho hari mu Gasanda inyuma yaho nja mvaho nja kurondera ubuzima i Nyanzarake shitsi Nyanzarake uwo mushiri wanje ndamuheba ndi Nyanzarake rero maze kumuheba niho rero niyumvira ko Imana we yari yarantoranirije gufasha amafungo y'iminsi 3 kugira ngo Imana ntoranirize uwundi Imana yambwiye kuzuraje kumurondera nanje ndayankira ko namaze guhitanwa abandi kandi atarabo Imana yantoranirije kandi uwo mushiri wanje ntabwo ariko sa rirerire niko nabona ko ubuzima umenga ntibapfa bikunda uko yabakore nanje nkabakora yaba he yaba i Bururi nanje nkaba nari mu Nyanzarake rero maze kubabaza Imana yarambwiye yonyene nkiyaguza ati wewe genda ko wanje kungwa nanje twahi sinamenye ingene duhigura nayo maze kuvayo kuganira nawe amaze kunyemera dusezeranye yuko yemeye tuzokubakana kandi twe twarahebanye hacikira ingo c'umwaka twarahebanye atavugana n'ubundi araho nanje ndi ngaho none naca mfatwa n'abasoda ico gihe hari mu gihe c'intambara bagufatira he bamfatiye ahantu bita iburuhukiro bakubwiye bakubaza iki icambe na mbere jewe gufatwa kwanje twari kumwe n'agasore njanye kwa inakuru bagafata bakageza ngo nakase yagu ico gihe hari abagwanyi murabizi kijya gice na gatandatu bamufashe je barareka ndagenda shitse imbere nca ndondera abantu noca kugira ngo bamfashe ndamugombora ba bantu nciye ko mvuge nabo bace bafata bace baranjana bamaze kunjana abasoda bace babanza bamuti na kubise umutwe hasi naswe guhoye ico gihe cabashira ko minote batangwa kuntekera bankubise umunsi wose mugabo mba ngo mandirimba shima Imana ko nari umusore muziye mwe mugenda bagufashe reba kudiziki bamfashe banziza yuko uwo mpungi ndiko ndavugira bariko bamwagiza ko ari umwasa yakane nawe atariwe kuko ico gihe wari wese bamufashe batamuzi bamusambisha bavuga yuko ari umugwanyi kuri ico gihe twari tugeze abasoda barabo kwa Buyoya hanyuma ico gihe birirwa barankubita ndakubitwa mugabo ndashima Imana muri ico kintu ari umusoda yaciye yihana aravye ibitangaza Imana ikoze yaje kungaburira ngomba kwicwa n'inzara ambwira ati murye ati kuko nabonye kuri umuntu w'Imana naho upfa uja mw'ijuru ati nari narihanye ati ndabiheba ubu tuwe misemo kumenga zoca ndabisubiramo kuko ngaha ntuhava uje wese baca bamukirira nabi ico gihe abo bafata muri
muri iyo ntara canke muri ico gice baricwa. ico gihe abo bafata muri ico gihe baricwa atari bake, nta muntu yafatiwe ngo aho hantu ahave. Umusoda yabitubwiye kuko hari ahantu hamenyereye, avuga ati bafate ngo baca bamwica atanamwe saa munani ahantu baza kuba bashobora kuza kubica. Nawe aba atacuzira. Nawe atacuzira kubera je ikosa baciye bansangana kandi bitanagaragara ko ari ikosa, bansanganye ikaranga muntu yo muri Nyabihanga, baca batangura kunyagiriza yuko nagiye guhora ndadaye. Nico kintu bafatiyeko, bacabona ati ko kundi umwasaya nta bindi, urabona yaje guhora ndadaye wa mukuru ico gihe. Murabizi yuko kirya kiringo bari baramwishe kandi nta maraso yari yanditse kuri we. Mugana ivyo ntavyo narinzi bwasaya, narinzi ko je n'abakozi w'Imana, aho umusore yubaha Imana kandi nkunda Imana, horana n'Imana. Barakudiha barakubita umurango nijoro na bukeye birigwako, unyuma imodoka ikiza kuntora icijana mu Rumonge kugufunga. Bajanye mu Rumonge, bajanye kuva bari bagiye kunyicirayo. Batarakuriza imodoka bakubwiye ngo bakujanye he? Ico gihe baraje baransambisha, turasigura, twari tubona batwiza imodoka turateye. Ataco bakubwiye? Ntaco bambwiye, gusa umushefu waho yaravyumvise acatangaza ko uja kurondera ibiziga batwishe kuko wagiye dutekeye batatubona. Nawe yenyene ico gihe yaragize ubwo ico umushefu yari ngaho muri ico gisagara yakorera ngaho Rumonge. Gusa sindavyo ko hari kera kandi none narinze muga yaciye atangaza abanyagasanda ko abasore babiri bagiko baje Nyanzarake ko bafashwe, bashobora kuba biciwe mu Rumonge muja kurondera imivyimba yabo. Mugabo Yesu ntiyemeye ko dupfa atari uko nabonye ikiganza c'Imana. Abo basore babiri rero yari wewe n'uwo wari utwaye kwa Nyinakuru? None ntwaye kwa Nyinakuru. Nawe nyene baramudishe arababara gose. Wewe urumva ko tubohanye kandi yakubitwa nawe nyene. Mushitse mu Rumonge vyagenze gute? Bise mu Rumonge badushikanye, twari dutekeye batwurutsa, komanda ca ikintu bari bantegemo kiragira igihe kiratabuka, baduhurira za ko badukubita, umva ndiko ndaririmba indirimbo yo mwidugo yo kuja mwijuru, ngiye cyane cyari gikwiye. Ariko mu gico cy'Imana yashimye iminsi, komanda azanye imbigitangwa nshisheko, yumva ndiko ndaririmba cavuga yuko ndumusazi. Akindi yavuze ko ndumusazi. Ico gihe nca ndaraba ankubise inkoni, yankubise agakoni kagufiya karya bayitwaza sinzi ko ari ndende, ayinkubita mu kumvyo naguye nguye. Nico kiringo rero nabona urupfu rw'ingene umuntu gushika mwijuru ko atakarenganyo karimwo, no kuja mu muriro atakarenganyo karimwo. Hama rero aho baca bakurekura gute uri mu Rumonge? Sawa, jewe ico gihe maze kuraba nabonye amareka baza kunshira ibibanza na Satani afise igitabo arasoma ivyaha nakoze, nta na kimwe yambeshiyeho. Umarayika arasingura igitabo ciwe aravuga ati uwo ntimumubeshe vyose yarabikoze mugabo yaravyihanye. Mu nyuma hazingura igitabo c'ivyaha nakoze maze kubatizwa no gukizwa. Mugabo ico vyose umunsi navyihanye n'itariki naba navyatuye, marayika yaca abisoma bituma ndonka intsinzi. Baca bakurekura gute rero ko ndekura mpembutse, nasanze wa muhungu nawe twari kumwe mukuye impunzi, bagomba bamwice ko babona ko ninapfuye ko ninarati ico gihe. Bazabona ndahembutse, baca bajana banterera mw'ibohero. Bantereye mw'ibohero, nta kindi cakoze atari ko Imana yiburaniye mva muri iryo bohero indwi iheze. Wa muhungu nawe mwari kumwe? Wa muhungu twari kuranye ko twari twafatanye, twagira affaire imwe. Nawe yari afise karangamuntu ya hehe? We yari afise karangamuntu y'Ibururi, yari umunyabururi kuko yari umwana waho nyene. I Bujumbura rero wafashwe gute? I Bujumbura gufatwa naho nyene kubera ico kiringo, naho nyene Satani agira icagize gute, icahagazeko. Ico gihe yahagaze kuri ico gihe Bujumbura naho aca ahagarara mw'ihinduka ry'ibihe. Ico gihe nafatirwa mu Rumonge, naravuye mu za Bururi, narose karangamuntu y'Ibururi. Nshitse Imwaro, nca mbona yuko nkashobora gukoresha iy'Ibururi, nca nkoresha iyindi y'Imwaro. Nkoresheje y'Imwaro rero, Imana icintuma ahantu bita Mutakura kuvuga y'Ubutumwa. Rero nashika mu Bujumbura, baca baramfata naho nyene, ngo ndumwasaya ko bariko bararasira hariya munze muri Rirare hejuru. Bamfashe ngo ndumwasaya. Barasira amaja hehe? Barasira muri Rirare no muri ya misozi ko bavuga ko ari y'abagwayi. Ico gihe ikibazo nagize, ya karangamuntu akura Ibururi
nari nzi ko nayitaye bazinguriye Bibiliya baca basanga ntazi kuri muri Bibiliya baca basanga iri muri Bibiliya kandi nanje namaze kubereka iya hehe y'imwaka urumva habonetse dosi igaragaza kumenga ndi umunyabyaha kandi umugwanyi ntazi na kimwe wari uzivise ari zibiri ntazi yuko iyo yindi nayijanye muri muntu se mwishakoshi ashavuga ati twababwiye ko ari umwasa ati raba fisikanga mu buzima nabaye njire gusa kandi byo atavyonzi ntibaguhaye umwanya wo kwisigura umwanya wo kwisigura barawumpaye bamaze kuba umwanya wo kwisigura kweri kandi baranyumvira narakubiswe ndababara ndatoha mugabo bashe bantondana kwa twari bohe nizo kaga mu muzibiri ibohero ryahe yaho nyene nishoje barike ibujumbura maze kumusiga bagukuye ku mutakura bagutwara muri ville oya ico gihe bamfashe ndiko nja ku mutakura bashaka gusubiza mu gisagara hagati ico gihe bafatiye mu gisagara ndiko nja ku mutakura sinabaye nkishikaye muri ico gihe wari uri muri ville n'ubundi nari muri ville hanyuma ico kiringo bankubise kera niyo bashikana ku mukuru w'ibohero ndasigura izo kangamo ndavuga nti jewe vy'ukuri naragize ikibazo bamfatira mu rumonge anita uburuhuki cyane ndere ikaranga mu ntibururu je nenze ko nayitaye sinenda bizi ko bayisanga mu ishakoshi jewe nari mfise niyo y'imwaka iryo kosa jewe ndi mu biganza byawe iryo kosa ndabona ko ari kosa wewe gira ukubona uko Imana iguteka kubikora bari kubikora ngo vyagenze ko yatugenda mwibohero shira mwibohero isaha 12 niho Yesu yanyiyereka ari mu kirere avuga ati inzira naciyemo nitezwa gucamo abantu bamwe ngo kuja mwijuru umutezwa guca mu bibazo Yesu yagize gute yaciye mwe muko mwanyumviza mu biganiro nimba uri kuragenda udibamye mu rwego kuja mwijuru vyoroshe ico kiringo rero Yesu ankura aho hantu nzabona barampuye bavuze bati akira amakaranga mu yawe n'utanga zakamuna shaza insubitsi zose atagisabwe kubera Imana Imana yambye ati nagomvye kuvugutira kugira ngo banze uce mu ruganda cyane nabuja kuvuga ubutumwa bwiza bukeye nacenja gusaba indaho ko sinabaye nkishikayo Yesu arashobotsa biragenda neza nuko byagenze zompfu nagenda zicamo umuko Yesu ikarantegura kugira ngo nzokora igikorwa ciwe muri kino gihe cyo gusozera cyo tubona ndiko ndagenda nyene tuko turavugana niko kugira mu gihugu ca Kenya kandi bimwatagiye na kimwe bwaje ariko ko Yesu yambwiye ati haguruka ugende ngo ndagutuye muri Kenya cyo kuntegura urugendo rero mwe muko mwumvise aya majambo nimuyakire kugira ngo azabafashe mu rwego kuja mwijuru hanyuma byose bizogenda neza nimwiha Imana mugasenga Imana Yesu yancanye muri vyinshi nkashimye kubandanya mvuga guko ari byinshi cyane nuko Yesu abamerurisha none dusubiye inyuma gatoya abo basoda bagukubise haba ibururi hamwe naho wonye Bujumbura warabahariye narabahari jana kwijana guko ntibari bo cyari gishanje cyo kugerageza okay urakoze cyane dushimire namwe mwese mwari mudukurikiranye hano ku Muntu TV nizere neza ntakekeranya ko mushoboye kumva ubutumwa bwiza dushoboye gushikirizwa n'umukozi Imana ngendandumwe murakoze cyane naho mu biganiro byacu bizokurikira mwari kumwe nanje Rukundo nawe utaha bye. Audio Jungle.